Amahoro y'Imana bane namwe cuti namwe bagenzi mwe kumukurikirana imbonesha kuranya BTV Burundi kaze mu mwanya mwiza gukurikirana amakuru mu Kirundi avugwa kuri uyu wa gatandatu rusamu mwaka 2025 Hatangimana Patrick nije nganda bashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ni twese tugize leta wo wese asaba amahera akwiriye kuyasaba mu mafaranga yinjiye mu kigega ariwe ayinjije ivyo bishikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi kuwa mbere rusama mwaka 2025 turaza kubikurikirana mu idonido ry'aya makuru nayo ngumesha makuru abwirizwa kwama yitwararika gukurikiza amabwirizwa agenga umwuga wiwe gutyo akikingira kugira yoye kugwa mu mitego itandukanye ivyo vyashikirizwa na Thierry Kitamoya n'umwunganizi mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru hari ku wa gatatu rusamu mwaka 2025 mu biro byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ayo nayandi ndi mukanya. Ndasube kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu idonido ry'aya makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hashikiriza ko ari twese tugize leta ko uwo wese asaba amahera akwiriye kuyasaba mu mafaranga abayinjije mu kigega ca leta. Ivyo akaba yabishikirije kuwa mbere rusamu mwaka 2025 ni mu nkuru tatokajira mugenzi wacu Ingabire Nintia Martha. Ni twese tugize leta hakwibaza ibibazo bitandukanye by'akazi abakozi nibaje hamwe hama batorera umuti ikibazo gihari. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwigenekerezo rya mbere rusama umwaka wa 2025 ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Nabonye ibibazo imisi yose abakozi bariko baravuga imisi yose baraba leta naganda basubire mu icarico leta aba bose bari muri stade n'abari nyuma mu ntara zose nibo bagize leta. None abo abene gihugu mu Burundi bose batumye kubaha inyishu ni bande? Nabo bose bahembwa n'ikiya ca leta. None uwo mukozi wa leta ariko arondera inyisha handi aho kwirondera kuri wenyene nuwahe? Kuko urumva ko ari leta nawe ukora muri leta ni ujeje kuvyishura. Narababwiye yuko jende umukozi wa leta, ministre n'umukozi wa leta, umwarimu n'umukozi wa leta, muganga n'umukozi wa leta. None umukoresha wacu ninde? Ko najewe ndondera leta mu mukoresha wanje tugirana ibiganiro birashoboka? Canke dutwebwe turi imbere y'abandi muri ayo maservice ni twebwe nyene duca utagije tubazane aho twabajije twebwe nyene. Abakozi mwese nimugende mwicare hamwe mu mpinyishu kuri ivyo bibazo vyanyu nyene. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aramenyesha ko ubushaka amafaranga yo yasaba muyo wenyene yinjije mu kigega. Ibibazo bikunda kubazwa ngaha ndabizi ni ibibazo bisaba amahera. Mwondangira mu kigega hari amahera ngahe ko tumenya yo tubaha kuko nayo nyene ni mwebwe nyene muyazana nimwe muyabungabunga. Bamuzare mwambwe muti mu kigega twasanze hari amahera nganuku none tubiravye neza duheko aya uwo babaza ati wewe nk'ubu umwaka uheze ukora woshobora kunyereka amahera winjije mu kigega kugira ngo uce usaba kuri ayo mahera nyene uce usaba kuri ayo mahera kandi n'abakora mu mashirahamwe yigenga abikorera ivyabo nabo nyene muri ko mubaka imishahara banza muraba amahera mwinjije muri iryo shirahamwe muvuye muti kameme twarazanye duheko kuko mwarateranije umutahe wewe niwe wazanye ubwenge n'ingufu zo gukora na wazana amahera n'umugambi ucuvuga uti twarimbuye shefu none rero twivuna umusasi. Ivyo nitubitegere kandi tubitegere uko nyene. Aho ni mu gihe bimwe mu bibazo nyamukuru bihanze abakozi mu Burundi hari ubuzima buzimvye ugereranije n'imishahara bahembwa hakiyongera ko ibibazo bijanye no kurenganywa mu kazi hamwe n'itangwa ry'ubuzi hakurikijwe ka mwana wa mama nk'uko vyashikirije n'userukira ishirahamwe ry'abakozi Celestin Savyimana. Ingabire Nintia Martha urakenuye nayo mu gisata cyo kumenyesha makuru ngumesha makuru abwirizwa kwama yitwararika gukurikiza amabwirizwa
agenga umwuga wiwe akanikingira kugwa mu mitego itandukanye. Ivyo bikaba bishikirizwa na Thierry Kitamoya, umwunganizi mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru, hari ku wa gatatu Rusama mwaka 2025 mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Tubikurikire. Ce qui est arrivé, c'est malheureux parce que le journaliste ivyashikiye umumenyesha makuru wiri kwizera wa Radio Bonesha FM birababaje kuko umumenyesha makuru yategerezwa kurangura umwuga wiwe mu mwidegemvyo ntangere, ariko nkuko mubizi nta hantu habura ababegito badatahura akamaro k'umumenyesha makuru. Umumenyesha makuru ni uwukiri muzima kandi abantu bose bashimishwa n'ibikorwa arangura, ari nayo mpamvu abwirizwa kwigengesera agakurikiza neza amabwirizwa agenga umwuga wiwe. Byashikirijwe na Thierry Kitamoya, umuyobozi mwishikira ajejwe ibinyamakuru mu biro vy'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru kuri uyu wa gatatu Rusama mwaka 2025 mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Si cela a été, c'est déplorable, mais la recommandation que je peux faire aux journalistes, c'est surtout le respect de l'équipe, de l'éthique et de la déontologie, le respect de la loi et surtout la précaution. Parce que on est bon journaliste quand on est vivant. Ivyashitse n'agahomera bunwa, ariko reka nsaba menshi amakuru kwama bagendera amategeko n'amabwirizwa agenga umwuga wabo, bongere bame bigengesera kuko mumenyesha makuru ni uri muzima. Kuba mumenyesha makuru ntibisigura gukundwa na bose, niyo mpamvu mwo kwiyubara kugira ntimwisange mwatawe mu mitego kukira hari kandi zokwamaho. Nimba babasavye kubanza kumenyekanisha ko bajeje intwaro begereye aho mugiye kurondera amakuru, ntibisigura ko ari kubangamira ubwigenge bwanyu bwo kumenyesha amakuru, ahubwo ni mu ntumbero yo kubakingira kuko si bose bashimishwa n'ibikorwa vyanyu. Muri yubara rero mwikingire kuneza umutekano wanyu. Ce n'est pas parce qu'on veut enfreindre à votre liberté de la presse, c'est pour votre protection. Donc tout le monde n'est pas satisfait du travail que vous faites. Essayez alors de prendre vos gardes, d'assurer vous-même votre sécurité. Mu cegeranyo giheruka gusohorwa na Reporters Sans Frontières mu mwaka wa 2025, Uburundi bwarasubiye inyuma incuro 17 mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, kuko mu bihugu 180 Uburundi buza mu kibanza c'125 mu gihe mu mwaka uheze bware mu kibanza c'108. Chuti nama bagenzi muko makurikirana amakuru twabateguriye, reka tuyabandanize mu gisata c'ubutunzi, aho kugira ngo ashobore kugwanywa igituriye mu Burundi hariho bimwe bikwiriye kurangurwa nyamukuru bikaza ubwa mbere, harimwo guhimiriza abenegihugu kubijanye no kugwanya igiturire mu ntumbero yo gushengeza abagiriwe n'icaha co kurya igiturire. Bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongo ishira hamwe Parseme. Mu nkuru twategura amagezi wacu Elvis Munyaneza. Gushiraho inzego zigwanya igiturire zibishoboye no kugwanya abagigiturire ni bimwe mu bikwiye gushigwa imbere mu bijanye no kugwanya igiturire mu Burundi, vyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe rijejwe gukangurira abarundi guhindura ingendo Parseme mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro mu vyoshigwa imbere mu kugwanya igiturire mu gihugu. Igiturire ntizinda kuja hejuru, ntizinda kubikijya nino, n'inzira zitatu. Bwa mbere ko hejuru barongoye igihugu no mu mugambi bakabohora ibiboshe, kandi hanini biba bivuye kuri bo nyene kuko nibo baba bari mu nzego z'igihugu. Icya kabiri ni uko haba inzego zirwanya igiturire zibishoboye, zigenga, zifise uburyo bukwiye, zikorera no ku mategeko atomoye. Igira gatatu ni uko guhana abagibiturire biba ingendo, cyane cyane abo nyene abo nyene bari mu mabanga canke n'ibiki kugira ntabe gukingiranira ikibabo no gushira rero imigenzo myiza mu gihugu. Iyo babasaba ati rekana amatungo imbere kunjira mu mabanga,
yakuvanga amabanga yo kudaraza no kugira gute reka kwitiranya inyungu z'igihugu n'izawe muri rusangi nivyo ibyo bitarero bitagiye imbere aho dureza ngo dushike nubwo twa turiko turandika ibitabo abenibi ko ibitabo turavyandika mugabo bidahinduye abantu ngo bizane no gushaka nta gihinduka. Faustin Ndikumana abandanya amenyesha ko Uburundi butoshika ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060 mu gihe hacibonekeza igiturire mu gihugu. Ivy'intwari bere n'igiturire bikigumye uko biri ijya strategy ijya ntumbere ijya mbono dushake tuzinge igitabo tuje kuryama izo bicitse ururirimbo gusa kuko ni hanini bihagaze ibindi byose bizoza biza bifu gutunganya amafaranga ya leta bisabiri kuronka abagwiza tunga binjira mu gihugu bisabiri kuronka abashobora gufasha igihugu bisabiri gutunganya neza make dufise bisabiri kuronka inshabwenge dukora akazi neza n'ibikizije imbere bisabiri haba mu kuronka ababikora haba mu kuronka uburyo haba mu kubutunganya neza bisabiri urumva rero ibi bitahari nuba ko turiko turidigadiga. Tubibutse ko ku magenekerezo ya 2021 na 2022 Ruhuhuma uyu mwaka habaye umwiherero w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu kurabira hamwe ivyo kugwa vyihutirwa mu kugwanya igiturire mu gihugu. Elvis Munyaneza urakenuye tunakumenyesha ko Faustin Ndikumana nyene amenyesha ko bimwe mu vyotuma Uburundi butera imbere hari huko hoshobora kubaho umuco mu bijanye n'amafaranga leta ikoresha kugira akore ico aba yagenewe. Dusubire dukurikire Faustin Ndikumana arongoye Parsem. Kubijanye na reforme budgetaire amafaranga leta ikoresha twavuga cyane ko kwiyongera ivy'umuco mu gutegura integuro nukumengo iyo nteguro bigiye isa n'yamaze kwemeza mbwa abantu batabanje kuza barabazwa kugira babo baterere bamenye ibirimwe muri iyo nteguro abantu haza barabona integuro amafaranga leta ikoresha byamaze guhera n'ita transparence budgetaire nantumve no gufata ingingo zikomeye kugira gutoza amafaranga leta ikoreshwa bigaragara ujya sentare icumira amatungo ya leta kuri de konti ikaronka ubushobozi mu mategeko no mu buryo ikindi ni budget programme urabona nayo nyene ntibikirazana umwimbo ko tuvyifuza iteba ingingo zaza gufatwa nko gushiraho abashikiranganje baza kusigura imigambi yabo kugira ba ordinateur bitaguma ku mushikiranganje cyane byose ntibirahinduka n'ingene bigenda birakurikirana baramutse bundi ko ari umushikiranganje wa mbere yagiye akubasanga avuze ati sinzi ntarakana kavuze ngo wabaraji barabara kuri pava mugabo bitakozwe cyo bimene ahantu muri budget programme abantu bategeza ko ariko barakurikirana ibyo bintu ba ministeri n'ibiki ni ibintu vyerekana akagihaze bisaba ko kwihutira kuja ico bita igitabo cerekana ama reforma amahinduka mu bijanye n'ingene leta ikoresha amafaranga turimeje amatora ni process electoral rafise icizana ku vy'ubutunzi amatora turimwe kaba amatora meza ataguma aja gutandukanya abarundi barabaye imyidogo mu minsi yahera ibanda y'ibyo batavuga rumwe na leta yuko bakumigwa bagira gute ibyo rero kwe twimije nandi matora mu 2027 no kwama leta igavye aya matora ntazaraza asubiza inyuma gusubiza hamwe ko abarundi stabilité politique bigenda biratuma n'ishusho y'igihugu isubira inyuma aya matora yo 2025 na 2027 ntabara yatandukanya abarundi mengo arakumira bamwe arasubira abandi ibyo ni bya biguma bituma abantu bagica ugasanga kuri umuco tarimwo kumbure abotegeza kuja imbere soro ko baraja imbere bijanye no bwa giturire nako afatwa ingingo zibereye
Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Paxem cuti n'abagenzi mu makurikirano makuru twabateguriye imbere ko tuyarangiza mudukundire tumaze turaba makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Donald Trump yatangaje gutangura igikorwa cyo gushira amakori ibicijana kwijana ku mareresi yerekanwa muri Amerika ariko yakorewe inyuma y'igihugu. Inganda zo muri Amerika zikora amasanamu ziriko zirapfa n'ingoga cane. Hollywood n'ibindi bice vyinshi byo muri Amerika byarasambutse uko niko Donald Trump bisiguye ku rubuga rwiwe rw'amakuru rwitwa Truth Social. Ibindi bihugu biriko biratuma abantu bacu bakora amasanamu n'abafise amazu y'amareresi baja kure ya Amerika. Nkuko yabivuze, uto n'utwigoro duhuriweko n'ibindi bihugu bikaba bisa nk'ibibangamira umutekano w'igihugu. Kuva Donald Trump asubiye ku butegetsi, yaratanguye amatohoza menshi ku ngaruka z'ibintu bitandukanye biva hanze, kuva ku bikoresho bikoreshwa n'umuyaga nkuba gushika ku bikoresho bihambaye cane ku mutekano w'igihugu. Iryo tohoza ni intambwe ya mbere ikenewe ishobora gutuma umukuru w'igihugu ca Amerika atanga itegeko ry'ubutegetsi rishiraho amakori kuri ivyo bicuruzwa iyo vyerekanywe ko igitigiri c'ibicuruzwa biva hanze gishobora gutera ingorane ku mutekano w'igihugu. Nta makuru aratangazwa ku bijanye n'amafaranga yongera umuntu asabwa kuri ayo mareresi akorerwa mu mahanga. Abantu bose baratangaje nuko umunyapolitike w'umunyagihugu Friedrich Merz atatowe n'abashinga amateka ngo abe umukuru w'igihugu c'Ubudagi kuwa kabiri itariki 6 Rusama kandi yari afise ku mpapuro amaji menshi ahagije y'abamutoye. Abanyagihugu afise umugambi wo gutwara nabo mu bumwe. Friedrich Merz yaronse amajwi 310 kuri 621 mu matora n'abashinga amateka 630 bose hamwe nkuko vyavuzwe na President Bundestag, ni kuvuga inama nshinga amateka y'Ubudagi. Yari akeneye amajwi 316 kugira ngo atogwe. Nta na rimwe mu mateka y'inyuma y'intambara ya Republika y'Ubudagi umuntu yifuza kuba umukuru w'igihugu yananiwe gutogwa ku rwego rwa mbere. Friedrich Merz ubu azotogwa irya kabiri niho yaronka amajwi make cane, amajwi menshi y'abashinga amateka azoba hagije. Inyuma y'amasaha menshi y'ibiganiro hagati y'imigambwe iserukira mu nama nshinga amateka, iyo ncuro ya kabiri izoba kuwa kabiri ku muhingamo. Inama nshinga amateka ifise indwi zibiri zitarenga kugira batore umukuru w'igihugu. Mu nama nshasha y'ubutegetsi bwa Bundestag, abanyapolitike n'abanyagihugu bafise amajwi 328, ariko umurongozi w'umuhari w'abakirisu ntiyarafise imfashanyo yuzuye muri izo nkambi zibiri zari zashize ikidodo ku masezerano yabo y'ubumwe bwa leta wa mbere. Merz niho yaronka amajwi menshi azokwemezwa nk'umukuru w'igihugu ca 10 c'Ubudage ubu na President Frank Walter Steinmeier azomwakira mu ngoro ya President ya Bellevue. Nino gatugarukirije no makuru twabateguriye avuga kuri wa gatandatu rusa mu mwaka wa 2025. Reka ndabashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Shimire n'abagenzanje bamfashije mu kuyatururukanya hanje atanga Imana Patrick nako ndabashikiriza. Reka duhanisangu ndi munsi nkaya mango umugira mu wamubahwe na Gawana.